bwo gukora bwo gukora abenshi bazi ko abasani badasohoka uko biboneye kose badapfa kuja gusuma badateka atabuzi bwo mu rugo bakora ubuzima busanzwe bwawe bikomeze canke je mu buzima busanzwe nikomeze ndaja gusuma ndateka everything mwana ndamwindura pa for real erega njye nakubwiye umugore si umukozi umugore n'umuntu umufasha mu mico y'ikirundi yado ahonye umugabo wabamutamitse nta nuzenya imazi aya manu za makokome sa ugira gute sasa tunanipatia moja 1000 hapana oya na tano unoja usikie ujama nani nagushoreye n'ibindi nabibonye okay ivuka nazi gute jo mama wanje bara ni za bitanu bazi ziri hefu zivuka zimeze gute anuge utamushoreye zimeze neza ndazigura usanga ivoka aho kandi nawe mare mugahana anuge nishobora gutamushoreye yarakuresha biteye ubwo ziri zanga uravuze n'uvye ishanze genda uzane nda musanze ariko abanze bangarure mani arakugarura hadodo baragaruza 2000 y'iki gihe ni menshi none gataya yampebeye uyereka aradandaza shiraki ingazimo aburi ingazi ariko aradandaza naje navuna kuronka mayonnaise arayagaruje amahanga ngo araryoshe abandi naho ngo amahanga arahanda dutandukaniriza ibyo bintu bibiri amahanga araryosha amahanga arahanda umwanya umwe arabavuga ko amahanga aryosha abandi nabo ngo amahanga sha arahanda pe n'iryari aryoha n'iryari arahanda mbega biramaze kugushikira hakuryohana birabaze kugushikira akaguhanda koko je maze imyaka 10 igice kirenga cy'ubuzima bwanje mba hanze haza ubuzima bwanje bwose nabaye hanze jewe nawe hari ubuzima bworobaye muri mu mahanga bubi cyane gose bro cyane gose mahanga ari ubuzima bubi ku buryo umuntu avuga ati ndapigiswe pe cyangwa ubuzima kabisa burambanye bubi man ubuzima bubi gusa bwaruzi ko hari abantu basabiriza hariya mwe mushakana n'abandi ntibazogenda ni karibu none iyo ushitse n'uvyibone ubuherutse aje ngaha anya mu Burundi yaravuze yuko kuva kigenda donc umuziki utigeze utera intambwe no uracyari hahandi nyene how ubona umuziki w'u Burundi mbega kucyumviro ciwe sinzi ko baravyumvise ariko nizera ko bavyumvise mbega ubona ko kari umuziki ubundi ntibigeze utera imbere kubgawe ubona gute umuziki w'u Burundi muri kino gihe ushobora kumbwira yuko ushobora kugenda ukamara imyaka 2 imyaka 3 hanze hama ucuze uvuge yuko ibintu byose man none n'ubu nyene tuduhagaze ku isi gushaka ko turagira harimo movement isi iri muri orbit uvuga ko harimo itanu uvuga wewe waza ngo urahagaze kandi uhagaze iri muri orbit irikira zunguruka you understand so ntushobora kumva yuko ibintu byose mu myaka 3 mu gisata kinini nk'umuziki byabaye stagnant birahagarara gucyanya atakintu kimwe kigeze kibaho je ninjira mu rugo nkeneye yuko umva afise expectations yuko madamu zodashika muhira yatetse yagize bijya umunsi washitse mu rugo asanga ntivyabaye niho muzohera mutangura gushwana niho muzohera mutangura niho ibintu bitera bitangura kononekana so jya mu rugo jya muri mariage ata expectations nimwe ufise ujane wewe wiyutahura yiyubatse kugira ngo niwashikayo ibizoba biba uzogenda wiga kandi uzogenda wiga ukubana nabyo Finland iri mu bihugu bya mbere bikumira abantu abanyamahanga ya n'uyu munsi birahari biraboneka but ubibamo gute ubishobora gute rero Jean ntibikugerageza birangerageza kuko ndumva literally hari biroroshe ko umurundi yakuriye ngaha anya mu Burundi ashobora guterera imbere mu mahanga cyane gose biroroshe kiretse yuko
Yes, welcome ladies and gentlemen, murahumura komereza komeze neza mu rusu mwiriwe cyanke mwamuse bivanye naho merere. So sija kubicisha amajambo menshi. Mwana hari inyuma sinzi ko muri komana neza. Hari umuririmbyi wacu usanzwe muzi mwakunze mu ndirimbo zitandukanye yitwa Adojo San muze tujane. Kandi ga muri centre ville ko nditemberera. Beshe ndamubona nabona ko aje gusuma. D'abord ntaba mu Burundi no mu diaspora aba muri Finland none musi ari ngaha anye. Tujane. C'est d'abord manda aje gusuma kwanza. Kweli basanzwe basuma canke ni mango. Ati kweli basanzwe basuma cyane ariko nivyo asanzwe ari mu diaspora tujane kandi bazikaza kuvyakira nk'ibisanzwe Adojo San Pondi soya kiri gute meze neza uje gusumagamo bipi mara meze bien azumva ico kibazo mbajije cyane je gusuma oya nyene ntabwo biratangaje kubona umuntu nkawe yaza gusuma kubera kana kwabi kwanza mikufuka kandi wihangana uri umustar hari hose ntihave imeneka ngo mbura yo kuyirira ani bisahanzwe antu kabona yo uramera yo kuyirira nyine imeze neza abura gute ni sawa amakuru ugishika mu Burundi uje gusoma uratekagamo kufa basinagira usanzwe ufite ibindi umudamu acaza aratunganya utuntu twose ati bantu umudamu sumukozi nimufasha ariko banzo heze basi gusoma uje gusoma udukinone basi bro dabi tomate zizi 1 kilo 2 kilo gira bibiri 2 kilo nziza ariko mu muzuri apana nk'intubona ko imaze kononekara raba nabi no kuraba muzehe no muri tomate zimeze nabi kandi oya bro ndamurabira bimeze neza kano kamuha bimeze nabi ahantu bazohagaruka umuhe vyiza rero tugere turashima bro abaraze kare ku mugabo w'ivyatsi yego akari mu mengo ndaze turutwishi yo ushaka ninjya z'abantu bakuze urazi z'abakuze nizi ninjya z'abakuze tuba dufise nk'ikintu bita nk'ibi naho cubibona ibintu byinshi turafise n'ibindi bintu bitaba zamula mula ifashe kiyo mula igikora byinshi yoza amafyigo ibintu byinshi amafyigo nta butumbutumbu yoza oya ibituma nyene ku bantu bere mwebwe mugira akayabago none nubizi bro we akabago mu gufungura muri byose ukaba no mu bikogwa nuko kongera utomati rumwe base rutoye yo utomati narushize oya ntago nabonye bro wenda kwemera ntibavuze ko umusana avuye hanze none mvuye hanze rega ndashaka kujya oya umusana muri make vraiment ntiyongeza kubera oya ntibamwongera harimo ando vaho ntibanadindira amafaranga bayafise ndabira gatomati gatoya kamwe ugeze harimo ando vaho ntibanadindira oya musana ntadindiza ahubwo nyene azazanya amafaranga y'amanyamerika yahe none abanyamerika ari turi mu Burundi bro tugiye ni karoti karoti ndazifise muhe poivro mengo nazo nyezirahari n'ibitunguru nabyo mpungu ya n'umushapa kenda ubi ibintu byose ibitunguru vyera mengo byaraheze tugiye nk'ibiro bingana ngira nk'ibiro bibiri none ga bro aho ugira ibitunguru bizima man no kurwatora buto gusa yo man ibitunguru bito nje bibiri nze ndavyitorera umukozi n'ivyamara byose kandi nitekera jewe uritekera oya bro kandi ufise umugore Adori guterera umeze neza amakuru yawe kare mu Burundi ubushuhu bwumva gute ari ubuherutse ikunda biri no gutama ndakubwiye uzi yuko ejo bundi naje ari turi muri mwe shashikira mu bushuhe bwa 23 hari muri make mwe 20 haba hakanye cyane yo Linda ndaza kwereka amafoto yani narasohotse kubera mu bwana namaze kwisiga amavuta nimara gusohoka ubwo nyene uciye barafu hamushise ngahanyushukira mu bushuhe bw'akazi ariko ubuzima bwo ngahanye n'ubuzima bwo hanze yado ubona ari ubuhe bon à part yo ku muntu harondera amafaranga ariko n'ubuhe buryoshe ugereranije ku bantu haryoshe ko hameze gute mu Burundi uhabona gute hameze gute man mu Burundi hararyoshe literally usanzwe ufise note hararyoshe uragashize ko nakwe ufise amahera hararyoshe mu ufise amahera hararyoshe kwe ikindi boss ariko kandi biranoroshe gutera imbere kurusha umuntu abari hado ufite bintu hado ufise amahera ariko ufise umutahe ufite umutahe biroshe kuhaterera imbere gusumba hanze ego ubuzima bwo gusuma tugeruke ngahanya kwanza muri tuza kwigarukamwo mundi mwanya ariko ubuzima bwo gukora
donc gukora abenshi baziko abasani badasohoka uko biboneye kose badapfa kuja gusuma badateka atabuze bwo mu rugo bakora ubuzima busanzwe bwawe bikomeze canke je mu buzima busanzwe nikomeze ndaja gusuma ndateka everything mwana ndamwindura pa for real erega njye nakubwiye umugore si umukozi umugore n'umuntu umufasha mu mico y'ikirundi yado ahonye umugabo wabamutamitse umuco w'ikirundi yo mico y'ikirundi umugabo n'umushinga nahe waje gusuma nte ubwo nta nuzenya imazi aya manu za makokome sa ugira gute umve niwirabire ado niwirabire ntakwive uyu mungu nawe n'umunyamuje reka ntumuhende umve ibisundu ibintu vuze uratanguye uvuze ngo zine 2000 ushurahindura hajya hayo ashobora kukagucamo kandi ushaka kuncamo nyene karasho aje kuncamo oya ugira uncemo hubwo kari mu nmenga harimo nabinini izisi zono nizo zose oya ziratandukanye oya nganda guha bitatu hakuna nini bei ya bakilia hapa siwezi chukua 3 kurumbi bitatu moja 1000 sasa tunanipatia moja 1000 hapana regule hapana bavyihorere rero urayisubijeyo kwere hakujya huje ivyo bitatu oya nta tanu unoja usikie ujama nani nanagushoreye nibindi nabibonye yandu ndabona ari ibi nabi bya hatari tugiye okay ivuka nazi gute jo mama wanje Barani za bitanu bazi. ziri hefu zivuka zimeze gute anuge utamushore zimeze neza ndazigura usanga kundivoka aho kandi nawe mare mungahana anuge nishobora utamushore yarakuresha biteye ubwo ziri zanga Mengo 5000. Urafise nuvye Ishanti. Genda uzane nda Evuka zarazimvye ariko Ego ndabitahura ariko nshaka kubona intuza yayo ukuntu imeze ndani urabitahura ngaho kubyo ngo tonadinditse Ego Ivuka ndayitahura cyane gose ariko niko usanzwe urikunda cyane ndikunda cyane Ego kwera Ego ubuzima abenshi mu muco y'ikirundi avuga yuko umugabo kumbura usanga akora ibikorwa byo mu rugo gukonya so warakandamijwe n'umugore muco y'ikirundi abagabo nayo biharage nangaye me oya reka shaka kwinubira shaka umuziye muco mushaka umuzimba namwe umva je sinkunda ibintu byo gucirirana we mbwira yasohoka ninumva bivamwe birava bitavamo ntibikuru nibingana gute ibi ni kiro kandi bitoto ni bitoto ariko Niyo becha kubaza bakubwira. Nziza cyane. Ega kubera kari giye cyera yabyo ubiragize wabonye ndaguhonje. Sanyuro. We nkatira gusa gatoya ndari. Iwanyu mwege murahonje ipfuka mwebwe. Aho gasa neza vuba ngaho karyoshe. Ifuka y'amazi neza. Nibyo nako ndarondera. Ni sawa. Gabanya rero tugure inuza tugure. Ibiharage. 15. Mufuri kandi bimaze desemene. Ikuyobeye. Ayana ejo bundi nitwe turi kumwe bundi kwa siyo sinabiguze 10,000. Erega uko imisi gendira hera niko n'amabi agenda arahindwa kubera iki mu mirima ya maze indwi zibiri nagiye gusoma nta ndwi zibiri zirahera uko ibigunira bagura karibu amajana 2 nikuri gabanya ndabigurema kuri niyo bayisi ko ndakomeje ana ryumva ukura koreye iharega n'ikigabanya birazi ubwishaza n'ibugabanya ubwishaza ni 14 vuga amafaranga asohoka ndabitwarira rimwe ubwishaza ni 14 regekeza kandi usanga 25 nkuko bitwarira rimwe nubundi nibyo ari kara ya usanga 25 bitwarira rimwe oya uyu bamwishe no uramuvugiye nawe ubona nawe kuri 25 ubona yuko uza gukura ko na 5 canke basi 2 yomu nakubwiye ibyo byose bibiri oya naje kandi nashaka kukwiye yavuka ngiye
politike nta na kimwe we duta ibintu byose aho tubonye si byiza turatora oya muri hakora si byiza ko twakwiye wakora hari umwanda boca bagufata oya ariko ntidukwiye kuza turabitaho Aho Dore tubonye gutuma twa pubere basivyo turashiramo Ubwo- mbere eh, urazifise dukwiye ko ziraja muri pubere rero kuko si byiza nangahe none zibiri 5,000 kira uyu mutipe yakubwiye nangahe wa mushapo ngaha ari he yes twako wahajije yasha turi kumagenda sura kuvana kabisa ko yenza kubona ngaha no kugisha ro amavoka ari he mama avoka nguyu sawa murakoze yes nako ndakubwira rero kabanza heze kuri amaco tugenda nako ndakubwira rero kenshi umudamu umutipe afasha mu rugo baramengo yaratamitswe canka ati uyo muntu canke ni kubera ko ubuzima bunini yo bubayimwo uri hanze wumva umengo ni bisanzwe hari akantu nshaka kuvuga siserukiye association y'abagabo siserukiye association y'abagabo oya siserukiye association y'abagabo je ngomba kuvuga ku ruhande rw'iwanje fise ivyumviro byanje bitandukanye n'ivy'umuntu wari we wese sinshaka yuko buri umuntu afata ivyumviro by'iwanje nkuko ndabivuze ariko jewe ubwanje ndiho kugira ngo mfashe uwo twubakanye sindiho kugira ngo uwo twubakanye mbere umukozi urumva so the responsibility we nk'umugabo canke uwari we wese ukwiye kwiyumvamo ukwiye gufasha umufasha wa mugore wawe exactly so si ibintu byo kuvuga rero ntibiteye isoni ntibibabaje nta nico bigutwara kuba wo fata impuzu ukazimesa n'ibisanzwe impuzu z'umugore yego why not kubera waje gusoma tuvuga tugenda je turabisubiramo 23,500 nahejeje yavuze ko umugabo w'ivyatsi kandi nigira umugabo w'ibyatsi yes nuko mubibona rero Adojo San benshi mwamenye mu ndirimbo zitandukanye umusanze ariko babanze bangarure man arakugarura Adojo baragaruza 2000 y'iki gihe ni menshi none gatayampebeye uyereka aradandaza shiraki ingazimo abura ingazi ariko aradandaza naje navuna kuronka mayonnaise arayagaruje yari 23,500 yari yihenze tujane rero yes tujane turabere Adojo San aho tumusanze muri ville turabembeka kwa nawe nyene kwaza guteka yes nuko bimeze mbega ubuzima bw'aba star banyu musanze mukunda mbega babwifashe gute bameze gute mu muduga mwiza cyane gose oya nsa harashushe cyane ebana ariko ubushwenga rwo butuma abantu bakunda Bujumbura ugiye gute dugiye muri no ducenga kuri stade Intwari kiduciramo nko kunya direct cyo ku stade amaze kwinjira muri stade Intwari burya wapi urajayo ndajayo jondi namye nsaba hariho match nje kuraba ariko ntivyakunze ntivyakunze kweri ariko muri iyi minsi harema match menshi atandukanye muri weekend nibaza ko uzo profit ugenera weekend imwe n'ubundi ndakunda umupira sana usanzwe bya football nayikina yazo ndabikunda rero urumva biri mu bintu ndose match bambibonye match yego ndashobora kuja kubira wow yes nuko onya Adojo San amakuru y'imisi amakuru y'amahanga ni fresh man ni sawa turashima Imana naho bitameze neza kubera iriya ntambara yo muri Ukraine ariko turashima Imana atwita kandi mwege muregeriye muri hagufi bana nitwebwe tuzodukurikira ndakeshe bazodusambura ya mugabo nafyina yes ariko amahanga ngo araryoshe abani naho ngo amahanga arahanda dutandukaniriza ibyo bintu bibiri amahanga araryoshe amahanga arahanda umwanya umwe harabavuga ko amahanga aryoshe abandi nabo ngo amahanga sha arahanda pe n'iryari aryoha n'iryari ahanda mbega biramaze kugushikira hakuryohana biramaze kugushikira akaguhanda koko je maze imyaka
igice kirenga cy'ubuzima bwanje mba hanze haza ubuzima bwanje bwose nabaye hanze jewe nawe yego okay gaye twinjiremo ukuzura umwana ameze gute kuko cyane uvumengo jewe yego akuriye mu buzima bumeze gute kuri umwana w'umukozi w'Imana nakuriye mu rusengero kuriye mu rusengero nkura nyene n'umwana akunda Imana akunda gusenga nanubu tubishyira tubise mugwayi kweri nkubaragwaye kweri Imana mukizi ndavyubaha ante turusanzwe n'umuganga aboro haratesa wabonye stade haratesa pe indandire naho haryoshe kubi yego kwinjira ni pale commande bon yo hari match barapeya ariko abari bisanzwe 5000 canke 10000 VIP abari mu ma dimana kwasa neza n'imodoka za FF barako ziba zihari saneza cyane gose none nta nuzenya ntibaratangura kurihisha kugira ngo umuntu agende kugira tuwa indani kuvisita bisanzwe nibaza ko umuntu ashobora kuja kuvisita mugabo mu bihe vya match naho mva bari free umuntu yinjira nk'ibisanzwe nyene yes ibindi bihugu nyene bararihisha abantu bakajamo bagatembera agiye gutembera bisanzwe aho nk'ubu nibaza ko bayuko bari kuyugura officiel ma president yarahuguruye kandi nakiri ku akiri yari mu basani baza go performing kuko ari ibintu vyiza cyane gose biryoshe kandi ni vyiza man yego ado uvuze igice cy'ubuzima bwawe wakibayemo hanze yes bwarakuryohanya ubuzima cyangwa haregeze igihe bukubihana well ubuzima kuri je ndabufata nka mu mafazi hariho fazi ya mbere yo kuvuka umuntu atazi ibyo ari byo hakabaho fazi ya kabiri yo gutangura kwiga no kumenya no gutahura urumva hama hakabaho fazi nyene umuntu aba yamaze kugira gukura hakabaho fazi yo kuzana abandi bantu mu buzima ritera ukarongora ukibaruka ibintu nk'ivyo okay wowe bwararyoshe ni ryari bwaryoshe ubuzima mu gihe wari mahanga igihe nari ndi mu mahanga yego igihe cy'amahanga ni ryari ubuzima bwakuryohanye ni ryari bantu bavuga ko bwaryoshe mani icyo kibazo kiragoye kweri kwani ibintu biri personal jewe nta kuko namenye ubuzima kwaza novuga yuko namenye ubwenge nkaba umuntu mukuru muri Finland burya ko niho natanguye numva nashitseho shanuza imyaka 18 urumva so niho nyene natanguye kumenya yani ubuzima tu yego so umuntu agiye aca mu challenge atandukanye ibintu nk'ivyo umuntu agiye aca mu challenge atandukanye yego so ibyo navyo ni ibintu ngene bibaho mu buzima but kunjohera ndahafata nko muhira hanje ha kabiri ko ndabaye igihe kirekire so haranjohera ariko iyo ndi mu Burundi haranjohera cyane kurusha hari ubuzima bworobaye muri mu mahanga bubi cyane gose bro cyane gose mahanga ari ubuzima bubi ku buryo umuntu avuga ati ndapigiswe pe cyangwa ubuzima kabisa burambanye bubi man ubuzima bubi gusa bwaruzi ko hari abantu basabiriza hariya mwe mushakana n'abandi ntibazogenda ni karibu none iyo ushitse niho vyibone yego urumva iyo ushitse niho vyibonera amano ukabona exactly ibyo umuntu aba karavuga hari abantu basabiriza bagize basabiriza bataronka nuze bataronka ukuntu babaho bariho so ubuzima bubi buri ahantu hose abona kuno genda umwirabura ashobora kugenda ugasanga umuzungu ariko arabwira mfasha ariko uwo muzungu ndamwambitse costume agacaza ngaho wonyene ariko arasabiriza ndamwambitse costume agacaza ngaho agacateje dutembera ku manuzenya kumanuza ku mabarabara yego urumva niwe baca batangura gusaba kandi nanje ariko aransaba ari
urumva iyo mentality kwa mvuzo ko kwako dufise iyo mentality yuko mbega hari araho ubuzima bubi urabaho nyene kandi cyane gose yego yes uno munsi haize imyaka hafi 3 ukoze ubukwe donc urongoye inyuma y'igihe kinini aho wakoze indirimbo nyinshi zitandukanye amakola batandukanye aho twabonye indirimbo idasanzwe yabaye hit mu karere Hug Me More benshi bise sinzi ko ari mwace muhindukiza Hug Me More nandi ho mukabifite indi ibintu isigura jewe nafashe insiguro mwaduhaye mugabo ugerageje kumviriza umengo harimo ibindi bintu indirimbo Hug Me More bakoranye na Big Fizzo benshi barayizi turi imbere gatonya basubira abantu bashoboye kwasi kugibuka amaje tugira mu gato gusa gato konyenera akiwawe gusa yego baragukumbuye kabisa abantu bato nk'ishoti yatakila ungoze onda yumira ule tula bebe ukinyoga takara ogoja kukamutrora niubawe ikukora yonze niubawe indego njana mu bicucucu jujuju simba sibira bo sinagoroka mu butumwa bwariko baravugamwo ariko d'abord guhura kwawe na Big Fizzo ko ari ibintu bimeze gute mbega wari witeze kuzokwa indirimbo na Big Fizzo Big Fizzo niwe wa legende bakomeye mu karere kacu abarimvyi besho mu karere bamwigiye ko no musari banini ariko barabiye akaro kuri Big Fizzo yari ibintu bimeze gute ku murimvyi nka Dojo San yarakiri mushasha mu Burundi abantu batari bamenyereye gose well umuntu nkunda kwiga cyane gose so Fizzo twahuye kera twahuye muri 2016 duhura muri Sweden arangira inama hama inyuma yaho nibuka neza sinigeze ndamusaba collab nararindiriye inama yamaye narazikoreye narindiriye igihe gikwiye kugira ngo dushobore gukorana rero igihe gikwiye twarakoze kandi kogwa cabaye ciza ikintu namwigiye ko nibanga yo kuba we akoresha bice namubajije ikibazo kimwe nirihe banga ukoresha kuba umaze igihe kingana guca muri music industry kandi ukaguma uri kuri noze kuri ya level ukiri muri umushasha so nasanze yuko nukwa ni vya bintu twakujya ni nabivuga ati iyo ugiye kwiga ku ishuri yaza ko yagiye ku ishuri kwiga umuziki n'ibindi yo practice byo ku ishuri gusa ariko ubu iyo yigishije ubwenge yagiye arahura n'ahandi bituma akora ibintu nyene biri kuri level ishimishije abantu bakabikunda that's biri mu bintu nye muri ibyo namwigiye collaboration yawe na Big Fizzo yarakoroheye mbega nta kintu na kimwe coroshe kibaho nta kintu na kimwe coroshe kibaho gusa vibe yacu yarahura okay abantu ibintu vyo kuririmba ibintu nka bijyanye umengo bari bikumenyereye ko cyane gose byari vyoroshe umwana w'umukozi w'Imana kuririmba indirimbo irimwo ubutumwa umengo ni bavuga gute buryo butumwa hati ibintu nka bijya kwanza nibiki kuravuga ibintu nka bijya anya ibiki okay ubutumwa buri muri Hug Me More nubuhe mubera cyane noze ugumpoze Hug Me More tubishire mu kirundi uri kurabivuga ukashona bimbaza nyene ahubwo no kurabivuga mu congereza je ndabihinduye mu kirundi mpobera cyane Hug Me More none nubwo nyene nukumpobera cyane allo okay vyari vyoroshe guhuza nawe abenshi ubutumwa burimo bavuga yuko ari ubutumwa yes mu guhoberana mugabo bugukwegera handi hantu mu guhuza imibiri vyari vyoroshe nk'umwana w'umukozi w'Imana guhuza imibiri none siko bavuga yes vyari vyoroshe guhuza ndetse no gukora ikintu kimeze nk'uko onye mbega target wari ufise indirimbo aho yageze niho yageze koko well hari ukuntu je nimereye nta na rimwe za muri studio vuga ngo ngiye gukora ikintu kirenze genda muri studio vuga ati ngiye gukora ikintu kizima nkunda kandi n'undi muntu yacu bazogikunda so of course bivanye na reaction na vibe twagize n'ibindi n'ukuntu twakoze nari ndagize ko indirimbo izokwakirwa neza izokwakirwa neza kuko ndabwibuka yarambwiye ati jewe mwishwanje ndirimbo nitabahize dosha ndabiheba umva ko nawe yarayibonamo potential so rero nuko I mean
igikorwa caraje kirakundwa kiragenda nyene ego man ya blessing yes reka nje kuri kino nyugo yashoje mu bindi ubuherutse aje ngaha anya mu Burundi yaravuze yuko kuva kigenda donc umuziki utigeze utera intambwe donc uracyari hahandi nyene how ubona umuziki w'u Burundi mbega kucyumviro ciwe sinzi ko baravyumvise ariko nizera ko bavyumvise mbega ubona ko kari umuziki ubundi ntibigeze utera imbere kubgawe ubona gute umuziki w'u Burundi muri kino gihe iterambere burya riri personal iterambere ni ku muntu no reka ndakwishura iterambere ni ku muntu so wewe niba yaraje akabona yuko ataterambere ryahabaye mu muziki w'u Burundi ico ni personal nuvuga ko iterambere we yashaka kubona probably ntaryo yabona ariko definitely ushobora kumbwira yuko ushobora kugenda ukamara imyaka 2 imyaka 3 hanze hama ucuza uvuge yuko ibintu byose man none n'ubu nyene duhagaze ku isi gushaka ko turagira harimo movement isi iri muri orbit uvuga ko harimo itanu uva wewe waza ngo urahagaze kandi uhagaze iri muri orbit irikira zunguruka you understand so ntushobora kumva yuko ibintu byose mu myaka 3 mu gisata kinini nk'umuziki byabaye stagnant birahagarara gucyanya atakintu kimwe kigeze kibaho ibyo nigishoboka that's not possible sindamwankiciyumviro ciwe yes ni ciza niyo mpamvu navuze ati iterambere ni kintu kiri personal so sinshobora kugira kumukondeminga kuri ico kintu ariko jewe kuciyumviro ciwanje numva yuko narabibonye hari indirimbo hari amahiti menshi yakozwe ba Fernando barakoze indirimbo nyinshi ba Bface barakoze indirimbo ziba hit Dramati yarakoze indirimbo ziba hit so what are you talking abaririmbyi barakoze matuwa mu bihugu vy'Uburaya so what are you talking about ni gute ushobora kugira audacity yo kuvuga atanu ko kataterambere katakintu na kimwe kigeze kibaho ubwo yafuma avuga ati kuri jewe yes but well ndabimwubahira kwako nugushaka kwiwe you know yes I mean ni cyumviro ciwe apana gushaka kwiwe ni cyumviro ciwe yes kandi akimwubahira yes yes naje ntanze ciwanje yes ariko nibaza ko icyumviro ciwazo gwiriza ko namenshi kuko n'ibintu vyagaragariye abantu benshi muri uno mwaka uheze babonye ko nakiriko yashoboye kuronka umuduga bivuye mu muziki wiwe bitigeze bihaba umuziki w'u Burundi uno munsi ubona umuziki w'u Burundi kuye ntambwe umuziki w'u Burundi kuye ntambwe uri ku ntambwe ishimishije yes ni vyiza barakora turakora bimeze neza ariko gusa turacafise urugendo rurerure turacafise byinshi byo kwiga no byinshi byo gukora hariho byinshi bitarakoreka yego hariho byinshi bitarakoreka hariho byinshi dukwiye gukora kandi dukwiye kwiga ibyo gukora byo biza tumaze kwiga so hariho byinshi byo kwiga no retreat tubanze twige tumaze kwiga tubishyire muri pratique hama tumaze kubishyira muri pratique dutangure kubivyaza umusaruro cyangwa kubyunguka umugani wa Simbizi yes nuko turashire mu rugo kwa Adojo San aho tugira amarero cyo tuyaga byinshi bitandukanye mu rugendo rwiwe no kuntu musaringa anya mbega nibiki vyamuzanye yes Adojo San ni imyaka 3 hafi imyaka 3 y'urugo imyaka imeze gute ku musani kandi bavuga ngo abasani ntibubaka abasani ngo zabo kabisa ziba bicanganye gose imeze gute wewe turapanga ntitwubaka ngo bicanganye yashaka uzo n'umusani amaze imyaka 5 urugo rukomeye ngo bigoye cyane gose ariko experience yi hafi imyaka 3 kuri wewe n'imyaka imeze gute ndibuka imbere yo kugira ubugeni twara yaganiriye ndumva kabisa ingene ushushe gose n'ingene urugo ruzoba ruryoshe ariko no munsi bimeze gute bro ni ibintu byiza cyane gose I'm very happy ndaryohewe aho ndi ndahantu hamahitamo yanje ico cyambere ikindi naco ndi single ndi single nshaka abantu batahura singleness niko kuryoherwa burya ubaye mu rugo ukaburi single cyangwa ukaba muri relationship ukaburi single ni ikintu ciza cyane gose ciza okay dufashe dusigurire rero gute
Singleness ku buryo sinkeneye ko bene uvuga gute reka ndakwereke bazi ufashe amagi abiri rimwe rikaba ryarononekaye cyangwa shaka nawe ushaka ugafata ukoze kadufata abiri uko two turavuga urugo dufata irindi rizima ugaca ukora umurete uwo murete umeze gute ubwo rimwe ryononekaye ryaboze ryononekaye n'irindi ryiza ugaca ukora umurete wayacanze uwo murete umeze gute n'uburyo sinibaza ko wari mwiza sivyo so ayo n'amagi abiri ahuye ariko ufashe irigi rimwe ryiza n'irindi rigi rimwe ryiza ugakora umurete umeze gute umurete kabisa uryoshe cyane mwiza merci impamvu yo kuba single muri nuzenya nuvuga ko ukwiye kuba ryagi ukamakinga sure yuko utaboze kuko mwebwe nimuhura mwese nk'umuryango mugomba gukora umurete umeze neza so ukwiye kuba aho uri muri we ukwiye kuba uri single literally ndumva tuvuga ko ukwiye kuba umeze neza wiyitaho wowe ubwawe ukitaho kugira ngo ntubere uwo mwubakanye cyangwa uwo muri kumwe umutwara kugira ngo ntuze kuza ugira iki ari buje kubonana wa murete niyo singleness ukwiye kuba umva muri wewe ukwiye kwiyitaho ukwiye kwiga ukwiye kwitahura ibyo bintu byose ukwiye kudevelop kugira ngo cyagihe uzoza n'umuntu uzenyawe mubana nawe uko nyene kugira ngo cyagihe nimuza guhuza mugahuriza hamwe mwubake mwiyubake mutere imbere yani mutere imbere mwubake ibintu byiza sindiko ndavuga ko mutazoshwana sindiko ndavuga no ariko ukwiye kuba single umenye ati jewe nanje jewe ni ikihe kintu nkwiye guheba kugira ngo nshobore kugira ni ikihe kintu nkwiye guheba kugira ngo nshobore kubona urugo rwanje rutera imbere that's niyo singleness ariko iyo hatabaye mw'ibyo nawe usanga ari egoisme jewe kwigungira urumva rero ijya si singleness kujya ni umva niyo singleness ndiko ndavuga yego ivyo winjiye mu rugo we expecting nibyo wahasanze urugo ni kuwa rusanze nta expectation nimwe nari mfite ninjira mu rugo ariko umugabo wose bafise nababona ati je urugo rwanje ndabona ngiriza bizemeze kuunya handi mvuye ukazi naho nashika pamba no gukura ibirato no gupanga no kuja mu gikoni nteka kugira ibiki nibiki ariko kame maze kugira umugore hari ibintu mbamaze kurengera hari ibintu umugore ababwirizwa kuba ari karakora wenyene ubwiwe Richard ni vya bindi nyene ukiri kuriyumvira gutyo oya ntubaragira kugira umugore niya singleness mu gihe ubwawe wewe utikwije ubwawe utikwije utari happy uvuga ko utanezerewe nawe wenyene urumva uri kurazana umuntu mu buzima bwawe kugira ngo aze gukubera ikindi kintu urumva ufite expectation cy'ikintu agomba kubacu umunsi yaje ntabico kintu ni handi usanga mutanguye kugira conflict igihe cyose uce usanga bivuyemo divorce so injira mu rugo without expectations winjire mu rugo ufise imigambi y'iterambere n'ibishobora kuguteza imbere ureke kwinjira mu rugo ufise expectations je ninjira mu rugo nkeneye yuko umva ufise expectations yuko madamu uzashika muhira yatetse yagize bijya umunsi washitse mu rugo asanga ntivyabaye niho muzohera mutangura gushwana niho muzohera mutangura niho ibintu bitera bitangura kononekana so jya mu rugo jya muri mariage ata expectations nimwe ufise ujane wewe wiyutahura yiyubatse kugira ngo niwashikayo ibizoba biba uzogenda wiga kandi uzogenda wiga ukubana nabyo and that's how niryo banga rikuru mu mabanga kiretse communication ni bimwe mu mabanga makuru abantu bagira ingo ziramba bagira yes tugira expectations nyinshi kuko urumva iyo expectations bajije ni gicapo so ni gicapo James chapa mu mutwe wanje you understand ni gicapo chapa mu mutwe wanje so ico gicapo mbafisa mu mutwe wanje nico njana so uvuga ko ngenda nshaka ko ibintu bigenda uko kandi rero si laptop ngiye gushiramwo password no numuntu umuntu afise qualite ziwe afise amantu zenya yiye amadefo yiwe so like numuntu ngiye kubana nawe singiye literally si gicapo ngiye kurealize ngo no okay
ku musani biroshe gufata ingingo yo kubaka biraterwa n'umusani. I mean jewe byaranyoroheye because I was ready. abenshi baba bavuga ati kubera ko umustar umartiste aba afise abantu benshi abakobwa benshi baba bari ku ruhande benshi bamukunda biragoye kugira ngo azohitemo umwe w'ubuzima umwe wo kugendana nawe ubuzima byarakoroheye byaranyoroheye kuko madamu wanje ndamuzi very long time. marumanye igihe kinini atari nka muri relationship but nk'umugenzi ndamuzi igihe kirekire cyane gose. muri makwa umuzi igihe kinini byakugoye gucuza ingo muzobana wagendeye kuki mu guhitamo muzobana mbega wowe ivyo wipfuza canke ugenderako guhitamo muzobana byari ibi icambere literally like mfise ibintu bigeze muri bine that I look at ndaba cyane aravye atari vyo atari kuvuga ngo byari bikwiye kubaho atari kuvuga ngo numva bikwiye byari bikwiye kubaho kugira ngo no narabiravye ndabibona yuko birimo ivyo nabona ko bitarimo nabyo I knew uko dushobora kubishika ko hamwe right. So naravye nuzenya akote literally like financial intellectual yiwe icambere ikigira kabiri ndaba emotional support yiwe ikigira kane ndaba spiritual gatatu ndaba spiritual ntuzenya like yani imyemerere yiwe and then ikigira kane ndaba like ntuzenya atari physical ahubwo gusa ndaba like future projection yiwe ashaka gushika kuki yiyumvira iki ashaka iki ibintu nk'ibyo tugiye tuganira. So nivyo bintu bine nagiriye cyane gose nivyo naravye cyane kurusha ibindi. Iyo hataba ivyo onya canke ivyo biyo bitaba biba muri imbere siwe muba muri kumuna musi apana siko navuze ibyo bitaza kuba bihari ariko hakaba hariho potential ko dushobora kuvyubakira hamwe. Yes. Ego tuko turaza wavuze yuko hafi igice cy'imyaka yawe yose wayibaye mu mahanga uno musi uri mu Marundi ba muri Finland igihugu benshi badakunda kumva abarundi babayo ugishikayo vyarakwiye kwinstara uno musi ufise ubuzima uri umuganga usanzwe ufiseyo akazi vyarurushe kugira ngo ushobore kwinstara ubuzima bwawe bwari bumeze gute kuri wewe ugitangura umwuga nashitse nkiri umwana so ibintu byo kwiga amashuri nayigiyeyo so byaranyore kubera ko ndahafata nko muhira abanyamahanga benshi iyo bagiye ahantu usanga bakumigwa cyane vyarashoboye kugira ngo ushobore kwinstara rero muri bo canke hoho nta vangura rihari ku buryo umunyamahanga bamuvangura. Finland iri mu bihugu bya mbere bikumira abantu abanyamahanga n'uyu munsi birahari biraboneka but ubibamo gute ubishobora gute rero Jean ntibikugerageza birangerageza kuko ndumva literally hari rega sindabije no tubwire kubera ko hari abantu kumbure bazi yuko ari bisanzwe canke iki mugabo canke atarajayo mugabo ku buryo canke hijeje ahisanze amenya how yo kwitwara kugira ngo ntasanga ari karagwa mu busho sinzi kumbure nakusanzwe ko umaze gufungwa nitubimenye nta narimwe nta musi numwe ndiganje mu yes umva hari strategy kumbure runaka wakoresheje kugira ngo wirinde izo ntambami zose mu gihe uri n'umunyamahanga vyagenda gute reka ndakwishura gutya Frank racisme intera ubwoba si racisme y'abazungu kuri twebwe racisme intera ubwoba ni racisme ya twebwe kuri twebwe niteye ubwoba kurusha ariko kwisanga mu bantu ibihumbi n'ibihumbi ari bo mwirabure umengo wogira ubwo uvuga ata ahantu kuko abamfata nabi kuri ari mu Rundi yakuriye canke umwirabure nka umengo vyari byumvikana nta kintu kimwe cumvikana cyo kibabaje kurusha ikindi turiko turaza nakubwiye ati shobora kugenda hariya umuzungu yari karansaba kwibarabara nkamuha nkamuzana nkamwambika ikoti agashika ngaha naho washaka n'ikoti ntori mwambika ko babeze kose just your mentality niyo itwishe na niyo ibishe hariya benshi
kuko babonye umwirabure naho uri iki babonye umwirabure bakubonamwo you know benshi muri bo but uko iminsi igenda ibintu bigenda bihindagurika and kubwanje je nkuko nabivuze ivangura rukoba rigira rimbabaza sijya abazungu kubirabure kuri twebwe ni ry'umurundi ku murundi mwirabure ku mwirabure yes. Ariko biba bimaze kugushikira kumbure mu kazi ukabona kabisa ko bakuvanguye mugabo witwaye gute vyagenze gute? Well icambere kugira ngo umuntu agere ku rugero rwo kuvangura umuntu birategwa ni kuko ni psychology biterwa naho yarerewe biterwa n'ivyo yizera biterwa na environment asanzwe abamwo biterwa na insecurity ziwe ama insecurity yiwe n'indani muri we so sishobora guta umwanya ku muntu mbona yuko IQ yiwe idatonze neza none niwa mvangura bice bikumarira nothing mu gihe udashobora kumbuza guhembwa kuri ako kazi ba nakoze mu gihe udashobora kunkoresha ikosa gihe utuma nirukana kuko nta n'igishobora kunkoresha uraho nyene umbonaho tunangalia hapo kandi akazoba ndagakora nzoguma mpembwa uzoguma babara kugeza igihe ndazi niwa saduka biragusha yes but bwanje nta kintu na kimwe ni nkoresha ubwenge bwanje nkakoresha umutwe wanje kuba calm no kwitonda no kwirinda kugwa mu ikosa no bankoreshejwe cyane yego umvise umurundi ari mu mahanga yabaye ari umuganga cyangwa ari mu docteur cyangwa uyu muntu araciye ubwenge cyangwa uyu muntu koko aho kandi kanatsinda mwana ko imbere yiwe hari bitabo donc usanga ari umuntu asoma ibitabo gose ibijanye n'ubwenge cyangwa n'ubumenyi bwawe uba bikuye he mbega no munsi aho ugeze uba ufise degree iyi y'ubwenge bwo kwishuri aho ugeza ni hehe shaka unsobanurira ibintu bibiri shaka umfashe gusobanura ico kibazo cyawe ubwenge bwo kwishuri bwa academic cyangwa ubwo kwishuri nibwo buronderano ubwo kwishuri nibaza ko bugufasha kugira ngo urondere ubwo nabwo buronderano kuja mu bitabo ati shari kintu no durondera hano runaka nuko ari abantu bagufashije mu ishuri umva bashobeza kujana n'ubuzima busanzwe yes yeah well ku byishuri mfise degree mu bintu bijanye no kuvura then kuvura bande gute ko mu kuvura ngo hari ibisata bitandukanye abantu oya hari ibisata bitandukanye kuvura no biri mu bintu ntakunda kuvuga but ndavura ndumu entrepreneur kandi mu bintu bya ndakora entrepreneurship mu bintu byo kuvura nyene yere bisazo no kuvura gutanga amantuzenya manpower amaswe ku bantu bayakeneye privately aba private customers but also kubijanye n'ubwenge buronderano ni ikintu camaho ni ibintu vyamaho fise library ndafise ka mini library muhira k'ibitabo n'ubu ndibaza je bundi hari ibindi naguze nka 5 bizoba bishitse so buri gihe uko ngenda niga uko ngenda ngenda ndonka ama information agiye atandukanye agenda atuma ndondera ngira inyota yani ndafise hari ikintu muri je kiguma kibira kimbwira rondera wige rondera yes biroroshe ko umurundi yakuriye ngaha anya mu Burundi ashobora guterera imbere mu mahanga ya cyane gose biroroshe kiretse yuko amategeko aratandukanye amategeko aratandukanye so biba bisaba yuko kandi amakontra yari abari pfunyapfunya ukuntu so bisaba yuko ufata umwanya kabisa ukinjiramo ukayasoma kugira ngo ubone ingingo zikugenga ibintu nk'ivyo ama penalties umva buri makontra agira ama amendments yayo so bisaba ko ujamwo ukiga ukaraba so ibyo navyo hari ibintu tiga kwishuri hari ibintu kwiga umva ubu tugeze muri generation abantu umva bavuga kwiga kwishuri nta mpamvu yo kuja kwishuri no
you have to go ku ishuri kugira ngo uronke ijya academic intelligence ijya intelligence iri academic yo ku ishuri but ukwiye kurondera ubumenyi bw'iwawe buvuye muri ibi bro hari umuntu iki gitabo ni cha Robert Kiyosaki right ni Rich Dad Poor Dad information zirimo ngaha zonyene right information zirimo ngaha zirashobora iki gitabo mengo kigura nk'ibihumbi nka kanumva nk'ibihumbi nka 80 by'amarundi urumva abarundi bangahe bopfa gukura 80,000 ngo bagiye gura igitabo that's the problem ariko ushobora kwanga gutanga izo 80,000 kuri iki gitabo kugira ngo kironke urumva ugasanga ufashe ibyo ushaka gushaka ko bigufasha imyaka 20 kandi uza kuronka izo 80,000 oya baseka ndakubaza no 80,000 nta bantu bagenda muri arena canke zahe bakavaho bahasize ibihumbi ijana ibihumbi majana yego si ntibahari yego none bikunaniza iki kuba wofata 80,000 uze kurondera information iki gitabo bro iki gitabo kirashobora kukwigisha kwikura ahantu hamwe kuva kuri point A kugeza kuri Z kandi ufashe ibirimwe muri iki gitabo n'ubu jenyene naho twavuga ati n'umuntu mfashe gutya nkamuha amahera nkamubwira ati pratique ibirimwe muri iki gitabo akaronka gatahe gatoya pratique ibirimwe muri iki gitabo and then nkamubwira ukuntu wakwiye kwitwara ukuntu wakwiye kugira je ndakunda kwijeje yuko mu myaka itatu imyaka 3 yamaze kuba umumillionaire yes yes barundi rero mwijukira ibitabo rero mwijukira ibitabo sinikuvyijukira gusa please please n'abasani dusaze dukora ukazi kamwe please fata umwanya apana vuga ngo urumva ngo je ngo ndafise diplome narahejeje ibiki ivyo ni vyiza ariko fata umwanya urondera ibitabo usome aho umugabo yitwa Jim Rohn nkunda kumviriza ndafise igitabo cyo kizakurikira inyuma y'iki yaravuze ngo academic intelligence vuga ko ijya intelligence yo kwishuri yo it will make you a living yani izotuma uronka umushahara wo kubaho ariko intelligence yo hanze yani ugiye kurondera outside academic it will make you a fortune izokugira imbega nuvuga gute izokugira umutunzi yego tugerewe kandi rero ati adojo sana umuziki yawuhevye kandi nimubonegeze no kubona message ivuga yuko umuziki wawuhevye warangiranye navyo kabisa babaye navyo ati ya muziki wamunaniye ngo ntakora ko mu diaspora yokora umuziki ari hanze hama ngo ushobore mugiye ngahanya mu Burundi arabapeta baguma kubita imiziki ku munsi ikaduga kuko ari wawuhevye ingingo yo kuvuga ko wahevye umuziki hama kandi mu nyuma kongera ukabigarukamwo cyagenze gutega ado sare matahuye iyo message yo ku muziki nawuhevye yavuye Vyaravuze cyane ko wahevye umuziki yego vyaravuze urabizi ko vyavuzwe naravyumvise yes but iyo message si wayitanze iyo message namwe ndigera avuga ko nahevye umuziki ahubwo rajabo ko nibuka kumengo nyene warakivuze swat ari ku radio kuri appel ego uvuga yuko uri kurarangizanya navyo mu nyuma dutangira tubonye indi ndirimbo navuze yuko reka nsubire nk'amajambo navuze ijambo ndibuze ico kiganiro cari hari ku radio yesu uri kuri appel naravuze ati umutamvyi mwiza amenya igihe cyo kuvira kuri scene kukabyinira urumva so kuri je nabwiye ati ndiko ndakora ariko sishaka gupensiona mu muziki literally like sishaka so igihe nikigera naravuze narangije mvuga ati nkuko naje nkiyereka abarundi bakanyakira igihe nikigera cyo kugenda nzobasezera tumva ko umuntu ariko araraga well haraga ugiye gupfa but aho urumva nawe kuraraga mu kazi k'umuziki ko wari usezeye twumva ko usezeye burundu well si niriya nakubwiye buri muntu wese arafise iyo uvuze
umva vuze hari umuntu ashobora kumva alpha B na C D zose apana nibyo urabona hari umuntu ashobora kumva ijya nyene hari umuntu ashobora kuvuga ngo hari umuntu ashobora kuvuga ashobora kuvuga ivyo bintu ni nuza zitatu twaza zine ariko ziratandukanye bivanye na expression na to na face expression n'ukuntu agenda bivuga so dufise ubwonko bwakira icyo bishaka uko buri muntu wese bishatse kandi buri muntu wese afite uburenganzira biroshe guha umuziki kuri wewe nkuko bivugwa ati diaspora biragoye ko akora umuziki ugiye ari mahanga birakorohera gukora umuziki nta kintu nivyoroshe biragoye uri mu diaspora ariko biragoye byari bikwiye kutworohera ahubwo byari bikwiye kutworohera kwa ko niba ari talent zirahari nyinshi muri diaspora niba ari uburyo definitely uburyo barabufise burahari but hari ukuntu bigoye kandi bitari bikwiye kugora abenshi bavuga yuko umuntu afite amafaranga hari intambamyi nazo ataza guhura nazo umuziki w'Uburundi nize ntambamyi wahuye nazo kugeza no munsi waruvuze ngo iyo umuntu afise amafaranga ari mu kintu uvuga ko atantambamyi aza guhura nazo kuko akoresha amafaranga amaservice yose azakoresha amahera ugasanga biramuhera gushika ahantu runaka wowe byarakoroheye nize ntambamyi wahuye nazo muri uyu muziki nkoresheje amahera cyane intambamyi wahuye nazo muri uyu muziki esko warahuye nazo narijya wari ufise n'amahera canke nta mahera mfise hari ntavuga ni nayaronka zovuga but nta mahera mfise ntayo I don't think yuko nzonagera kuri level yuko ndonka amahera nkavuga ko mfise amahera uko nayo I don't think yuko zigera ngira amahera no sinzigera ngira amahera uko nta na level nimwe nzigera ngira ko vuyo nshobora kuvuga ko ndafise amahera uzigera ugira amahera rero uriteze imisi ya sinzigera ngira amahera gusa ico nzico nzogira abantu nzoha service abo bantu bazompa amahera ariko ayo mahera azosubira iwabo kugira ngo bayagwize bayangarukanire aduha gushiramo ubwenge bwinshi please no uko gushiramo ubwenge bwinshi ni ikintu coroshe nta mahera mfise abantu bafise amahera n'abantu bakora muri bank no muri bank kwaza ntayari abantu bafise amahera ni bajya nko muri Amerika barafise igeze zikora amafaranga bajya barafise amahera no trust me bajya barafise amahera ufite amahera ni gugira gute wewe uzi ubwoko bungaye bw'amafaranga kugira amahera Frank we kandi akubaza uzi ubwoko bungaye bw'amafaranga kuba umuntu avuze ati nakarafise amahera ni kuba ngaha anya mu Burundi canka ahantu hose uherereye uvuga ati ndafise uburyo bwo kuba ashobora kuba no kubaka aho ushobora kuba mba ndafise uburyo bwo kuba mfise moyen de déplacement ndafise uburyo bwo kuba ashobora kuba nifasha ikintu runaka ndafise uburyo bwo kuba mfasha abantu runaka hari ndafise inganda runaka ziriko zirakora uko no kugira amahera kuri wewe uko no kugira amahera ntango yo kugira amahera ega canke bivanye nayo umaze gukora ko umenga yo ni makenye ivyo nibisanzwe n'utwana no sinivyo kuri jewe hari amafaranga ari mu bwoko buna okay kana kwereka example aya niyo bench bita mahera this is cash ariko nibwo bwoko bwa nyuma bw'amahera buriho this is cash ndayaguhaye ubunyene I'm giving you cash tubako ndaguhaye amahera in cash muri form ya cash sivyo niyo mahera kwense abantu bose baba ari ngaha hanze niyo babona nk'amafaranga niyo babona nk'amahera sivyo je nibwo nico kintu canyuma shaka kugira nkumva ko mfise amahera these are papers legalized kuba amahera sivyo kandi aya mahera aguma kogwa every time arakogwa right so this is money ubundi bwoko bwira kabiri bw'amafaranga ni credibility urumva nk'ubu wewe uje tuvuge nk'ubu je uyu muduga wanje ukaza ukambwira ati okay Ado
impuha umuduga wawe ndakubaza toke Frank ufise ngahe tumbwiye ati ntayo mfise ariko nzoza kukuriha kubera yuko ntariganda guha ikintu kingana muri ayo mafaranga muri izo miliyoni uwo muduga ntabona uguha ariko uji wanje ukambwira ati Sioni yamama akaguha n'ugwandiko cyo akamamagara akambwira ati okay Ado uwo muduga uhe Frank niwa mara kuwumuha je ndakuriha uwo muduga waza ko no uguha no uguha kubera yuko ndazi neza yuko Sioni arafise capability yo kugira iki yo kuriha ye umuduga muri make Sioni amahera yafise literally ega kuri warashobora kuba afise amahera no kuri twebwe bivana n'ico umuntu yita amafaranga jewe ndavye Sioni simbona amahera mbona zijya services ariko ya creatines ziri muri movement zituma abantu batera imbere kandi uko abantu batera imbere uko hariya kuri kuri soko haguma hari muri movement niko nawe niko nawe nozenye yiwe gume voilà numva ko ari amahera none ya movement nitera amahera kuri Sioni but ntafise amahera afise movement y'amafaranga ari kara contribute muri ecosystem y'amafaranga kace ngaruka rero mu myaka ingahe hafi hatungira ngo iheze wigeze ndetse na timu yawe kuvuga yuko ari umugambi munini nyamugiye gukora ko mu kiringo cy'umwaka zoba wamaze kuja mu ngiro ariko gushika no munsi nta na chance turabona ntari kintu nakimwe turabona Ado kumenye yuko ari bimwe abasani bavuga gusa ati ndafise umugambi runaka ngiye gutanguza mugabo ugaherera mu nzira amasagahera mu nzira hari ikibazo mbajije ciza cyuko aho watanguye yuko ari umugambi watangajwe na Original Music jewe ndi umusani wo muri Original Music sijewe fata decision sijewe mpanga igikorwa nikidakogwa so at the end of the day uri kurambaza ikibazo ciza ariko kubajije umuntu atari ariko twumvise Original Music nuko epikibazo umvise Original Music direct ikintu kiza mu mutwe nivyo ego Ado Original Music ifise equipe bisaba basanzwe bakorana ariko tuzi ku mutwe ni Adojo San mubona jewe ariko hari abantu bari hejuru yanje ego ariko Original Music turumva Ado ko ari we nyenisonga hamaye haya akazi kumbura abandi bari muri Original Music bategura indi migambi no siko biri kinacho je barashobora kumbwira ati ntukore ikende nawe not do it kubera yuko jewe sije Original Music je ndi umusani wo muri Original Music je ndi umukozi wa Original Music mugambi muri musugeze he muri Original Music nko usanzwe muri Original Music umugambi mbega warabananiye gukora umugambi warabananiye gukora w'inyubako mwari mufite umugambi wo kubaka inyubako umumbaza ikibazo ciza ariko sigenda gukora ariko uri muri Original Music amakuru yafise yado none reka ndakubaza hariho umuntu ajejwe gutanga amakuru ya Original Music sijewe sijewe yego just jenjeje gutanga amakuru ya Original Music so the person in charge umuntu abijejwe ni hagera of course akamuca kibazo mukakimubaza azobishura ni manager Prosper tumurondere kugira ngo aduhe umuco sasa ntuva ko namuzi urambaze oya ariko nuko tuzi yuko OG Music turaza kumwumva Ado niwe twumva ku isonga na Frokid oya na Frokid oya siwe twumva mwumva oya Frokid turumva ko ari umuntu Ado yashatse kugira ngo afashe Ado okay Original Music ntiyatangujwe na Adojo San no oya jewe ndi umwe mu bagize umuryango wa Original Music ako umuryango utangura ari umuntu umwe ko ugitangura za ndirimbo hari indirimbo wakoze mu Rwanda na Urban Boys yitwa gute iyo ndirimbo you wayikoze uri muri Original Music oya nibyo oya uze wumve indirimbo zose nakoze ndi muri Original Music ni gihe natanga gukoresha jingle ya Original nicoge uze ugende uvuze indirimbo neza ijya jingle ya Original Harura dukwefye rero ikibazo cyuko umugambo utagiye mu ngiro nuko kumbure
wahagaze canke amafaranga ya no sindabakwevye not at all sindabakwevye ariko hariho kugira kugira bene uvuga gute kuja mu kazi kataraki wawe so I have ndubaha management ndubaha buri muntu wese akazi kiwe ndubaha buri muntu wese ivyajejwe so sijenjejwe gutanga amakuru ya original music naho noba ndabizi sijenjejwe kubivuga yeah. Kumbure muzo tubwira ingene umugambi wa utabandanije canke nimba vyarase canke nimba vyagenze gute kuri umunsi imyaka 3 iri hafi guhera iraheze navyo nzi wewe nakubwiye ubujejwe gutanga amakuru ya original music press manager arahari azotanga amakuru. Yes, tugaruke rero mu muziki no musi ngahanya mu Burundi ni nyuma y'imisi myinshi utari ngahanya mu gihugu aro kandi benshi bamenyereye yuko uri inzuza mu Burundi ubuzamwe n'ibikogwa ubuje gukora uno musi plan zawe zimeze gute muri no ntango z'umwaka bega hari ibikogwa vyinshi bitegekanije gusohoka muri kino gihe canke waje kujya amafaranga nk'ibisanzwe plan musically plan ego mu muziki ivy'imiryango vyo ndazi hari n'ibindi bikogwa umaze gushikako kumaze imisi well ku kibazo c'imiziki yes hari ibikorwa birahari byinshi cyane byinshi gose so definitely ukwimana zo ndutiza ubuzima nzoguma nkora nzoguma pambana kugira ngo turabukuntu bashaka abenshi ngo turakumbuye Dojo San nko kuri Hug Me More turakumbuye Dojo San nko kuzini ndirimbo zaje zigakubita zikaza ari zinininya no muswitegeye andi makolabo manininya ngahanya mu gihugu na rigiya dusika dufise baririmbyi banininya amaze gukora indirimbo zigashika mu karere ndetse no musi ari mu baririmbyi bamaze kuja gukora ibiteramo mu Buraya ndetse n'ahandi dutegeye yuko na Ado uyu mwaka bishobora kumushikira inyuma y'indirimbo zidasanzwe zoba yavenga mu bunda kota cyane gose genda mfise stock y'indirimbo nyinshi cyane sinizo gusa nzokora ha stock y'indirimbo nyinshi cyane gose so musically ndi tayari na album ndashobora kuyisohora ndashobora kuvyuka cyo ngasohora album ya musically ndi ready cyane gose igihe cy'umwanya gusa utwibira akabanga niyihe indirimbo shash ufise ndetse no artist ngahanya mu Burundi canke giwe wenyene ariko vuga ati iyi ndizira yuko azoba indirimbo nini ya cyane ndafise indirimbo yasohotse vuba yitwa barakubeshesha yego nayo ni nziza uyu mvuga izigiye kuza izo zarasohotse izigiye kuza zirimo kwera zirimo kandi ndavyize zifise potential sinovuga ngo iyi ndirimbo izoba hit kwako nta muntu numwe afise secret yo gukora hit song ako hit urayumva ntuyumva nta muntu numwe yumva hit indirimbo uvuga kumva kari nziza abafana abazakira nibo badesida n'ibindi bintu bahita cyangwa bahita waza utubwira abaririmbyi batatu muri uyu mwaka wa 2025 wabonye bawitse canke bakoze ibikora inka mu muziki w'u Burundi bituma bashika imbere batatu mu muziki w'u Burundi mu mwaka uheze utarabiye naka canke naka ngo nuko tuzinanye Kiriku CG Kiriku CG hamwe na bega imwe baririmba gospel ni ntuza ya gospel team yeah Victorious yes Victorious yeah Satura utaye mu bigori nyene hariya anye inde Satura Satbi wewe ikibazo wambajije kuri preferences ziwanje yes right yego wambajije kuri preferences ziwanje yakoze indirimbo nziza no kutambwiye bane oya je navuze batatu nanje kubganje nakubwiye batatu beza kuri wewe reka ibyo bintu apana batatu beza nakubwiye batatu abo wansabye right si kandi wambwiye ati utitaye ko muzananye na naka yego muri makwa akoresheje ukuri ko mu mutima that's it urumva sinamutaye hariya kuko yakoze ibikorwa yakoze indirimbo nziza yarakoze cyane yego yarakoze indirimbo zabaye yarakoranye na ujya mu tipo wo muri Tanzania so urabona yuko ibikorwa byiwe narabibonye kandi nabikurikirana yes true right but preferences y'indirimbo ni ibintu biri personal
nta kibazo na kimwe mfitanye na Sade ntacu yego numvira ko gihari ntacu nta nikizigira kibaho kuko nta muntu umwe mfitanye ikibazo nawe but ntakizigira kandi uri umuntu ga Ado ntushobora nta muri ivyo muragenda na beef nawe we mbwira igihe cyose uzi mu muziki ninde uvuze dufitanye beef ntawe ndumva kabisa ntawe hari umuririmbyi wigera mbona jend urigera nabona basi nagiye gukomanta ibintu biri negative ku ndirimbo yiwe yes niki abantu bo kwitega muri umwaka kuri Dojo San oh well icyo abantu bo kwitega kuri jewe bitega ibintu bizima ibintu biryoshe nzobaha umuziki muzima nzobaha ibintu biryoshe ariko bitege n'ibindi bintu bitandukanye bindi like sinshaka ko umuziki uba limited y'ibyo dukwiye gukora ndashaka yuko umuziki uba kimwe mu byo dukora ariko twagurira izina iryo zina tukaribyaza ibyunguka kugira ngo tubashe kwiyubaka no gutegura akazoza kabadukomoka yes ijambo rimwe ku baririmbyi b'abarundi ijambo rimwe ku bakunzi umuziki w'u Burundi rimwe gusa naho byo babiri ni sawa well bisaba kwiyumvira rimwe na rimwe oh yeah so ijambo rimwe ku baririmbyi b'abarundi tubandanye dukora ibyo ni heza ibintu biko birateye bafata iyindi ntambwe but dutangure kurondera ubumenyi tubasabye turondera ubumenyi niba ari iby'umuziki akaba ari iby'umuziki ushaka wumva ko ari iby'umuziki ushaka gukora genda urondera ibitabo 23 gusa muri ibyo 23 nuko nzi yuko uzosomamo 5 byonyine genda urondera ibitabo 23 bivuga iby'umuziki business nk'umuziki ugenda urabe ba Beyonce basi urabe apana ndeke kuvuga Beyonce urabe bajufata nk'aba role model bari muri USA bari muri za South Africa bari muri za nani probably na Diamond Platnumz amaze kwandika igitabo genda fata ibyo bitabo ugenda ufate umwanya wawe ubisome kubera yuko niba hari aho uri kurashaka kugera hari abandi bantu bahageze hari ico bazi utazi so iryo banga kenshi baryandika mu bitabo cyangwa mu podcast bagenda bavuga genda twige twicare twumvirize mbega yagenje gute yagize ubu izo information maze kuzironka ugende kuyundi ni wasoma ibitabo 5 ku bintu bya business y'umuziki 2 ku bintu bya business y'umuziki ikindi kimwe kubijanye na self development nuba ko kwidevelopa nk'umunyamuziki ikindi cha ibindi 2 kubijanye na loyalties nuba ko ibintu by'ama percentages ukuntu atangwa n'ibindi bro ivyo bitabo 5 gusa umunsi wavuyemo uzoba ufise ubumenyi ku bintu bya music as music uzoba ufise ubumenyi ku bintu bya finance ku bintu by'umuziki uzoba ufise ubumenyi ku baririmbyi batandukanye ni wabihuza ukabihuza bizotuma utera imbere cyane gose so turabe ntituje gusa turaja muri studio gusa byose kwa ko wumva vibes bisazi utuja gukora no take time wige bizodufasha cyane gose kuba kunzi umuziki wacu nabo nukubashimira uko bariko baradukorera ibintu byiza cyane gose bako baradusupportinga ibintu by'iwacu biraryoshe kuba umuntu ashobora kuzunguruka ngahe Bujumbura ntaye numvise zo hanze ukumva nkimwe mu ma studio 15 watembereye ko so ni byiza cyane gose tukaze tubandanye duha iby'iwacu agaciro kandi aziko bizogenda neza yes adore kandi ndagushimire cyane nawe murakoze cyane gose zere ko nikindi kandi tuzoba tuzoduha kanya muhira of course ndazi yuko I'm very welcome ndizera yuko anytime uzonkenera nzoba ndahaye yes yari Dojo San beshi bakunze mu ndirimbo zitandukanye ugenda ku rubuga rwa YouTube uraba indirimbo ziwe zitandukanye nziza abarundi beshi bakunze kandi mu mudiho itandukanye ndagushima cyane gose kuri kanyino igana cyacu uva ku ntango gusha kumpera asante sana